Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu aho muherereye, nivyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro Yaga Muganga, jewe Janvier Manirambona mubona mwumva, ni jewe mpora ndagitunganya nkongera nkakibashikiriza. None rero ubuheruka twarabiye hamwe igice ca mbere c'ikiganiro catubwiye muri rusangi ibijanye n'indwara bita mu gifaransa ngo ni les maladies de mesale, aho twovuga gutya mu kirundi yuko ari indwara zituruka canke ziterwa nako mu ntunge, ziterwa n'isuku rike ry'intoki zacu canke iminwe yacu. Twaravuganye ibitari bike, mwebwe rero muri bashasha twobahamagarira kuroba ico kiganiro muri izi video nyene mubona nga kuri runo rubuga rwitwa ngo Ntamvura Idahita TV, muca muyibona ko iyo video partie ya mbere, mubone gukurikirana ivyo twashoboye kugira nte kubashikiriza vyose. Bashasha mushobora gufyonda kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimwo, hanyuma mugafyonda kuri iyo nkengeri canke inzogera, gutyo mukemeza ko ama notification yose y'ibiganiro dushirako mwipfuza yuko yoza arabashikira. Gutyo ibiganiro vyose tubashikiriza buri munsi muzoca muza murabironka buri gihe, gutyo ntimucikwe ntimuhombe n'ibi vyigwa turabira hamwe, twigira hamwe mu kiganiro Yaga Muganga, aho turabira hamwe inyigisho ntungamagara canke impanuro ntungamagara zishobora kudufasha kwirinda indwara zitari zike, kugira ngo dushishikare kuzitira tutaronerwa, hanyuma tugumane amagara meza. Ata magara meza nta buzima, ata magara meza nta kubaho, ata magara meza umuntu ntashobora gushika kuri yambona kazoza yihaye ibyo yipfuza gushikako. Murumva nyene yuko ata magara meza byose biba vyanse, ariko umuntu afise amagara meza, abayeho neza, atagwaragurika, ivyo biratuma ashobora gukora ibikorwa vyiwe vy'iterambere vya misi yose bimuteza imbere, ku giti ciwe, ku giti c'umuryango, no ku giti c'igihugu, ku rwego rw'igihugu, n'igihugu naco kigaheza kikaharonkera koyoko kubera yuko abene gihugu bafise amagara meza. Ni muri iyo ntumbero rero twashizeho kino kiganiro ngo tuje turaganira uko dushobojwe, aho mbere kumbure muri kazoza tuzoza turabarondera n'abandi batumire hirya no hino banonosoye ibi canke biriya, bivanye n'ibibazo muzoba mutubajije n'ibiganiro mwifuza ko twobategurira ku bijanye n'indwara iyi canke iyindi. None rero no munsi twagomba turabire hamwe igice ca kabiri ca kiganiro c'ubuheruka cavuga ku ndwara ziterwa novuga ngo n'isuku rike ry'intoki zacu canke iminwe yacu. Twarabonye yuko izo ndwara ari indwara twandura kubera yuko twakoze ku bintu biriko iyo migera, biriko iyo micafu, biriko ayo ma microbe, hanyuma ugasanga rero twikoze mu jisho canke twikoze mu mazuru canke twikoze mu kanwa tutakaravye ngo iyo migera tuyikure ku ntoki zacu. Twarabonye yuko rero izo ndwara zishobora kubangamira amagara yacu. Twarabonye yuko ngo mu ndwara abantu bandura ibice bishika 80% ari indwara bandura ari uko iminwe yabigizemwo uruhara. Twarabonye kandi yuko abahinga mu bijanye no gupima indwara no kurabira hamwe ibijanye n'imigera n'imicafu, ama microbe, bavuze yuko iminwe yacu burya hariho ibanga rikomeye gose muri iyo mvugo yabo, yuko iminwe y'umuntu igereranywa n'umugina usegenyukamwo imigera, usegenyukamwo amabakteri, usegenyukamwo novuga ngo imigera, ama microbe ashobora gutera indwara. Ari nayo mpamvu iki kintu gihambaye cane ko tukirabira hamwe, kubera twabonye yuko ibiganza vyacu, iminwe yacu, nta muntu rirenga atayifashishije mu buzima bwa misi yose. Ni koko ibihimba vyinshi dufise ku mubiri wacu duhora tubikoresha, turavyifashisha, ariko iminwe yacu
murabizi noneho haba mu kwambara, haba mu koga, haba mu gukora impuzu, haba hariya mu kazu ka surwumwe no mu kwiyoza mbere y'umuntu ajeje gutunganya igikorwa kiba camujanye mu kazu ka surwumwe, ibintu vyinshi, gusiga ibirato, kugurura imiryango, kuvuza piano, kuvuza gitari, kuvuza ipendo, kwandikisha imashini kuri clavier no kuri suri. Twabonye ko aho hose huzuye imicafu, huzuye imigera, huzuye amamikrobe ashobora gutera izo ndwara rero ziri mu mugwi w'ico bita ngo ni indwara bita les maladies de Mensale, canke indwara ziterwa canke zikomoka kw'isuku rike ry'intoki zacu canke iminwe yacu. Twagomba rero muri kino gice ca kabiri cuno munsi turabire hamwe ibintu nka 2 canke 3, uduce nka 3 kumbure. Agace ka mbere twagomba turabire hamwe ibyo bizitera, naho wumva twamaze kumera nk'ababica hirya no hino n'ingene vyandukira, kuvuga les causes de transmission. Hanyuma turaba tuzakurabira hamwe mbega izo ndwara rero ni izihe muri rusange zikunze kwigaragaza muri uyo mugwi w'izo ndwara bita ngo ni les maladies de Mensale. Hanyuma mu kurangiza rero turaza kugaruka duhanurana ku bijanye na prevention, ingene umuntu yokwikingira canke yokwirinda kugira ngo azitira ataronerwa izo ndwara bita ngo ni les maladies de Mensale ntizishobore kumutera ikibazo. Rero izo ndwara zandukira canke se izo ndwara ziri mu mugwi w'ico twita ngo ni les maladies de Mensale, ahanini igitigiri nyamwinshi tuzandura biciye mu kanwa. No kuvuga nk'ubu nk'akarorero, urariye ikigori udakaravye kubera ko kibonye kwibarabara kimeze neza canke se kikumoteye, urariye umucungwe, urariye umwembe, urariye umuhwi, urariye ivoka, ivyo byose vyama vyabaye ivyema, umuntu ugasanga n'utuntu abonye two twarengana, ifiriti, amasambusa, ibintu nyene nk'ivyo. Ugasanga rero umuntu ivyo bintu ababidandaza ubwabo nta mazi baba bagendanye kugira ngo umuntu akarabe, hanyuma ugaca utoza intoki ugafatisha intoki ugaca urya uko nyene. Murandaba ingene ngaha jewe umuntu wese aguze umuti ndaho umuti w'igihumbi ashaka ngo cindamutekerera, kandi uyo muti mba mbona yuko ari umuti utaza gucafa naho wota mu mazi atangorane, usanzwe uri ubwawe utekewe. Ariko mugabo gaca kabiri nkabona wa muntu atwaye ivoka agera yijya mwibarabara atakaravye, canke ugasanga ndamubonye atwaye urugori mu ntoki nta kintu na kimwe bamutekeremwo, bamuhaye uko nyene asharagenda. Rero hariho ibintu abantu baneglige banenya ko, ariko usanga bishobora kuba intandagaro y'ibibazo bikomeye cane. Rero contamination ahanini izo ndwara tuzandura hanini duciye mu byo dufungura par voie orale, biciye mu kanwa. Izo ndwara rero bavuga ngo ni indwara z'iminwe canke zikomoka ku migera twandura mu biganza vyacu, les maladies de Mensale, ngo ahanini rero burya ziterwa ni nuko iminwe yacu ubwayo idakaravye, canke zigaterwa nuko twakoze ku bintu vyanduye biri kwiyo migera, canke tukagwara kubera yuko twikozemwo rero mu mazuru, mu kanwa, mu maso. Hanyuma ugasanga ivyo twariye biranduye canke iminwe yacu iranduye, canke twakoze ku vyanduye. Urumva ivyo vyose bigaruka muri ya mvugo turiko turavuga. Hanyuma ubwa kabiri kubijanye na cause de transmission, urumva ko akambere nako kerekana ingene umuntu azandura par voie orale biciye mu byo afungura, naho kumbure bibonekana yuko hariho zimwe umuntu ashobora kwandura biciye mu kwikora mu mazuru. Murazi nka COVID-19 ingene byari bimeze, washobora gusanga wikoze mu mazuru waramukarije n'umuntu ayigwaye, canke se wakoze ku kintu cakozwe ko n'umuntu afise iyo migera mu ntoki, ugasanga rero kumbure umuntu akoze mu mazuru aragize ente ariyanduje. Umuntu yakoze mu mazuru akurayo akajya kanuze ngo nakantu uvuga ngo kigiseru kumiye mu mazuru, hanyuma nawe yakuramuza nawe ugatukora mu mazuru ugasanga n'ubundi uciye wandura. Urumva rero hari zandurwa mu mazuru, biciye mu mazuru canke mu maso, igihe umuntu yikoze mu maso. Ariko mugabo kwa hanini izi ndwara umuntu azandura biciye mu kanwa.
no kuvuga mu byo umuntu afungura atakaravye canke bitatunganijwe neza. Ubwa kabiri nabwo no kuvuga yuko ngo ikintu gitera izo ndwara n'ingene zandukira ni imfungurwa hamwe n'amazi vyanduye, no kuvuga vyatosekajwe n'iyo migera itera izo ndwara. Mu kanya turazivuga liste yazo, ntimuje kure mubandanye mukurikirana, tugomba tuzivuge mu kanya. Rero gufungura imfungurwa zandujwe n'imigera itera izo ndwara canke kunywa amazi yandujwe n'imigera itera izo ndwara bituma umuntu agwara izo ndwara zishobora kugira gutera umuntu ziri muri uwo mugwi bita ngo ni indwara zandukira biciye mw'isuku rike ry'intoki. Aho naho nibaza yuko vyumvikana, murazi nk'ubu nk'akarorero twakuze tubibona ruguru, ugasanga hari imisozi abantu bavoma amazi hariya mu mwonga, hanyuma ugasanga abantu barituma umwanda mukuru mw'ishamba riri haruguru y'ivomo bavuga ngo ni igito canke rusengo, ivomo rya rusengo. Ugasanga rero imvura iguye ya nkukura irakukumba igatwara muri ya mazi hariya, ugasanga umuntu yovoma amazi yanduye. Kuko na Nyarusengo rimwe na rimwe harege wasanga ari ahantu nyene ava ahantu ugasanga bameze nk'upfukapfuka, ariko mu vy'ukuri ibindi bintu bije bishobora kugira n'ibishobora kuyaja, mugasanga sa amazi yimbwe ava kure cane, ariko ugasanga naho hafi nyene urumva nkukura ije imvura yaguye, ayo mazi aca bamabe kubera ko urumva nyene ava novuga ngo hafi. Ibijanye n'imbogaboga byo ntawo bivuga, za mbogaboga ya marengarenga ya misoma, kumbure y'amashu, kumbure za ntore, ugasanga rero inkukura ihitanye ibintu vyose biri muri wa mwanda mukuru wa bantu bagwaye, ya myanda mikuru irimwo iyo migera itera izo ndwara. Hama ugaca usanga rero bigizene bitumye umuntu agwara za nzoka, amamibiyaze canke se n'izindi nzoka canke n'izindi ndwara zo mu nda. Muri ibi tuza kurabira hamwe muri no liste mu kanya. Ico ni ikintu kigira kabiri kiri mu bitera izo ndwara kandi cerekana n'ingene tuzandura, ni ugufungura canke ukunywa amazi canke imfungurwa vyagizene vyandujwe n'iyo migera. Aho naho murumva yuko ba bantu bavoma mu amazi mu mavomo ya rusengo biroroshe cyane gose yuko ushobora gusanga vyagizene vyamanutse ivyo abantu bononye yo mu mashamba hakikuje, ugasanga umuntu aragize aya mantu je tugira turya izi mbogaboga n'ibikini, ugasanga ntivyateguwe neza. Nizera ko tutakubibona mu kurangiza kino kiganiro ingene umuntu akwiye gutegura rero imfungurwa kugira ngo abe yishe iyo migera yose. Ubwa gatatu muri bino bintu bituma umuntu yandura izo ndwara canke n'ingene umuntu azandura, ni ibintu ngo vyabaye contaminer, les objets contaminés. Ubwa mbere ni contamination par voie orale, ingene umuntu yandura biciye ahanini mu kanwa, ivyarya ivyanwa. Hama ubwa kabiri nabwo nuko umuntu afungura canke akanwa ivyandujwe n'iyo migera. Ubwa gatatu nabwo nuko umuntu ashobora kugira gukoresha ibikoresho vyandujwe n'iyo migera canke biri kw'iyo migera, hanyuma ugaca usanga iyo migera uciye wandura. Ibaze nk'ubu urakoze kuri clavier y'imashini yawe, urakoze ku gitari, kuri piano, hariko imigera, iyo ni objet. Hanyuma ya migera iciye igirane mu ntoki ugiye uyitwaye, hanyuma rero ugahava ufungura canke wikora mu mazuru canke mu maso, mu jisho, wiyumvira ngo uri mwiza naho wapi. Niyo mpamvu umuntu akwiye kugirana kuza acishamwo agakaraba naho yoba ata ibintu bigaragara abona ko yakozeko, ko kubera muri laboratoire uvyerekanye usanga ari ibintu biteye ubwoba. Hanyuma rero umuntu yokoza ati none izo ndwara kuvaho mwavugiye no mu kiganiro cy'uheruka mwagumye muvuga mutagomba kuzishira habona, izo ndwara ni indwara izihe umuntu yumviza arizo, kubera birashoboka yuko tutazidondaguye cyane. Mu kiganiro cy'uheruka twaravuzemo kolera, twaravuzemo na grippe,
twaravuzemo n'indwara zo mu mara. Rero twagomba kubabwira izo ndwara, ariko mugabo ntitwinjiramo muri birebire cyane kugira ngo mwumve izo ndwara. Izo ndwara zisanzwe zimenyerewe zikunda kubaho iyo umuntu yagize isuku rike ry'iminwe yiwe canke atatunganije neza ibinyobwa n'ibifungurwa vyiwe. Ku nimero ya mbere ngaha tubona indwara ziri mu mugwizo bita ngo ni amagastroenterite. Iyo gastroenterite, gastro harimo estoma, umushishito ingezi zishikiramwo ukazisya nako nyanja canke imfungurwa. Hanyuma enterite nayo rigobotowe mu ma intestine, kuko urazi umushishito nawo cuhereza amara canke ngo amara niko novuga nyine amara insogi, ariko nibaza ko ikiruri gitomoye ni amara. Rero izo ndwara za gastroenterite zigizwe n'ibimenyetso hanini byo gucibwamwo, kuyorwa hamwe n'ubushuhe. Ibyo bimenyetso bitatu, kugira ubushuhe burenze urugero, ni bimwe rero ibyo bimenyetso ni bimwe mu bimenyetso bikunze kugaragara cyane iyo umuntu yagwaye izo ndwara zikomoka ku isuku rike ry'iminwe yacu zitewe n'amabacteri canke amavirisi mu buryo ubu canke ubundi ku bintu ibi canke ibindi. Uwo ni umugwi wa mbere canke sizo ni indwara ya mbere. Gastroenterite ni indwara ishobora guterwa nuko umuntu yafunguye canke yanyoye canke yandujwe n'isuku rike, yandujwe n'iminwe yiwe ifise isuku rike. Ubwa kabiri nabwo ni indwara bita fièvre typhoïde. Fièvre typhoïde nayo ni infection bactérienne iri grave, ni indwara, ni ubwandu bw'indwara iterwa na bakteri, ko harabaho bakteri, hakabaho parasite, hakabaho virisi. Ivyo navyo ngira ngo ntawe hava bitebamwo, ababizi ngira ngo bavyumva neza n'abantu baba barize ibijanye na laboratoire canke ibindi vyigwa bijanye n'ibintu vy'amashimishimi, bashobora kugira gutahurira amashimi canke ivy'amabiology kumbure. Rero iyo ndwara ni indwara y'ubwandu buvuye ku mugera wo mu bwoko bwa bakteri, kandi ni indwara ikaze cyane, ahanini ikaba ikarira novuga ngo ibihimba bijejwe ihoka ry'ibifungurwa, le système digestif, ibihimba bijejwe ihoka ry'ibifungurwa. Tuvuze ivyo navyo ahanini hazamwo bya bihimba vyo mu nda, amara, harimwo na wanashaka na estoma n'ibiki byose nyene, mugabo cane mu mara rero urumva ho n'ibindi bindi. Hanyuma kandi ngo iyo ndwara ishobora nayo nyene gutera ingorane nyinshi, kandi ikavamwo n'ingaruka mbi z'uko umuntu ashobora kwandurukiramwo agapfa yishwe na typhoïde. Rero murumva yuko iyo ndwara ya typhoïde ari indwara ahanini yo mu mara, yo mu nda. Umuntu rero atayivuje n'ikibazo gikomeye. Iyo ndwara nayo nyene iri mu ndwara bita ngo ni indwara zituruka ku isuku rike ry'intoki zacu, les maladies de Messali. Ubwa gatatu nabwo haza indwara ya kolera. Kolera nayo nibaza yuko bitahuritse kubera nikiza gikunze kuvugwa cyane. Iyi kolera rero nayo ni indwara ngo yo gucibwamwo, novuga ngo iza bukwi na bukwi, iza mu gihe gito ikabigize nikaba iza giturumbuka, niko novuga c'est une maladie diarrhéique aiguë itewe n'ikirero causée par la bactérie yitwa Vibrio cholerae. Hanyuma iyo ndwara rero ikaba yandukira biciye mu kunywa amazi canke imfungurwa zandujwe n'ibirimwo iyo migera ya Vibrio cholerae, no kuvuga itera indwara ico yitwa kolera. Rero iyo ndwara ya kolera nayo nyene muhora mwumva ni imwe mu ndwara ziterwa n'isuku rike ry'intoki zacu. Nibaza ko ico kintu cumvikana. Ubwa kane, iyindi ndwara dushobora kurwara hamwe twoba tutagize isuku neza bihagije ry'intoki zacu, ry'iminwe yacu, hamwe n'isuku ry'ibyo dufungura canke tunwa nk'ibinyobwa,
ni indwara bita ngo ni hepatite A, ni indwara novuga ngo y'igitigu A, kuko hepatite rigobotowe mu gitigu muri foie. Iyo niyo bavuga ngo c'est une infection virale, ni indwara iterwa n'umugera wo mu bwoko bw'amavirus yataka atera abangamira igitigu, kandi iyo ndwara nayo ngo umuntu ashobora kuyandura mu mfungurwa canke mu mazi vyandujwe n'imigera canke se n'iyo micafu ivamwo iyo migera itera izo ndwara. Hepatite A ni indwara imwe muri izo ndwara ziterwa n'isuku rike ry'iminwe yacu. Hanyuma bwa nyuma muri zino ndwara tugomba kubabwira ni indwara ngo zo mu bihimba vy'ihumekero. Aha twacha tuvugamwo rero kumbure yuko habaho ivy'amagripe, kuko twabonye ko gripe uramukije umuntu yikoze mu mazuru agwaye gripe, nawe ugakora mu zuru novuga ngo wivyiringira, sinzi naho mvuga kwivyiringira ni mu maso, ico gihe urumva yuko nawe ugirane wandura umugera wa gripe, ugasanga rero uragwaye indwara zo mu bihimba vy'ihumekero kubera yuko uzandujwe n'iminwe yawe itagiriwe isuku rihagije. Indwara zo mu bihimba vy'ihumekero urumva ni nyinshi, harimo ivyo bintu vy'amagripe, twavuga na ya ma covid, kumbe n'izindi. Niyo mpamvu umuntu akwiye kwitonda cane igihe cose agomba gukora mu jisho, igihe cose agomba gukora mu zuru, igihe cose umuntu agomba gukora mu kanwa, akitonda ntapfe gukora hariho hose. Ndafise ikiganiro kiraho nuko kibategurira ngo ndakibashikirize. Ikiganiro cavuga ahantu hatandukanye ku mubiri wacu hari danger, hateye ubwoba umuntu adakwiye gupfa gukora. Aho naho hamwe nuko usanga hagwiriye imigera, ahari naho nuko hashobora gutuma wandura. Nibaza ko nzobigaruka ko kumbure nzokibarondera ico kiganiro ahantu nagishize. Nuko umuntu adakwiye gukora mu jisho uko yigombeye, umuntu akwiye gukora mu zuru uko yigombeye, umuntu akwiye gukora mu kanwa uko yigombeye, umuntu ntakwiye gukora mu gutwi uko yigombeye, umuntu ntakwiye gukora mu bihimba vy'irondoka vyiwe uko yigombeye, kandi umuntu ntakwiye gukora mu gisusu ahazana umwanda mukuru uko yigombeye. Aho hantu hose n'ahantu utahakuye imicafu, uhinjiza imicafu ugasanga ibaye porte d'entrée, umuryango canke inzira iyo migera igirante yinjiranamwe. Nibaza ko mu vyumvise za ndwara rero turazivuze mu 5, tuvuze gastroenterite, tuvuze fièvre typhoïde, tuvuze choléra, tuvuze hepatite A, tuvuze n'indwara zo mu bihimba vy'ihumekero cyangwa se vyo guhema. Hanyuma rero twagoma tugarukirize ku gace novuga ngo na gace ka nyuma, turabiye hamwe rero ingene umuntu yoshishikara kwirinda, ni gute umuntu yokwikingira cyangwa se yokwirinda, yokwiyubara izo ndwara. Mu ntambwe nka 3, intambwe ya mbere ni yuko umuntu yogira lavage régulier des mains, nuko umuntu akaraba novuga ngo kenshi gashoboka. Umuntu akwiye kubigira umugenzo gukaraba akamizako, apana gukaraba rimwe ku munsi, kabiri ku munsi, oyayi zuravyitwararika igihe cose hacemo akanya. Usipoze yuko ushobora kuba wanduye, usipoze yuko ushobora kuba wacafuye, kwiminwe yawe ushobora kuzanira akarambaraye, uzuracishamwe rero wewe wenyene wihe gahunda y'ingene wozura karaba, kandi ukaravye n'isabune n'amazi meza. Murumva yuko bigirante bishoboka. Rero abantu barashobora kuvyirengagiza bakabana ko mengo ni ibintu bisanzwe, ariko mugabo gukaraba iminwe yacu n'amazi meza n'isabune ni ikintu gihambaye cane, gifasha kugwanya no kurinda ingene iyo migera iva mu izo ndwara zituruka ku isuku rike ry'intoki zacu yandukira. Ubwa kabiri ni ibijanye n'uko twovuga ngo ni hygiène alimentaire, ni ingene dusukura, tugirira isuku canke dutunganya imfungurwa zacu. Umuntu akwiye gufungura imfungurwa zatetswe neza zigasha, kandi umuntu akwiye kuronga neza mu mazi meza imbogaboga n'ivyamwa. Hanyuma umuntu kandi akirinda cane kunywa amazi mabi.
aho no kubijanye n'isuku y'ivyo dufungura. Umuntu ivyo byose abishize mu ngiro bica bikunda yuko yirinda izi ndwara zituruka kw'isuku rike ry'intoki zacu. Ubwa gatatu aribwo bwa nyuma mu bijanye na prevention, nuko umuntu yogerageza uburyo bwose akitwararika abana biwe, no kuvuga akaboza neza, akakaraba igihe cose ahejeje kubagirira isuku. Urazi ko hari igihe bavuga ngo ni ugutawaza umwana yitumye yiyononyeko canke umuhinduriye ama pampers, ama diaper kumbure mu zindi mvugo. Ico gihe cose rero ukwiye guca ugira isuku, ugaca ukaraba n'amazi meza n'isabune, kandi nawe nyene ubwiye ukamugirira isuku, kubera ko umwana ntaba aramenya kwigirira isuku. Ukamenya yuko ukwiye kuza uramucisha mukamukarabisha, kubera ko ashobora kuba yakoze ku bintu bishobora gutuma agwara indwara zo mu nda. Kandi ikindi naco ngo umuntu akwiye kwirinda kureka abana ngo bagume bakorakora ku bintu bishobora kuba vyandura n'ingoga. Nk'umwana ntukwiye kumureka ngo agende muri toilette cyangwa muri douche uzi ko hari ayari iwabo w'imigera. Ibintu byose uzi ko bikunda kwandura, bikunda kuba bicafuye, ntukwiye kumwemerera yuko aza kubikinisha, kubikoramo, kubitobanga, kuko bishobora kumuzanira akarambaraye. None rero bakunzi ba kino kiganiro Yaga Muganga, ni hano tukigarukirije. Mwakoze cyane, muri abantu beza kuba mwaduhaye uyu mwanya mukadukurikirana, mukumviriza zino nyigisho zari ziri muri kino gice kigira kabiri ca runo rukurikirana rwa bino biganiro bibiri bivuga ku ndwara zituruka kw'isuku rike ry'iminwe. Mwebwe muri bashasha tubahamagarira kwiyabonesha, mudushigikire, namwe ntimuzoze murahomba. Ibi biganiro ducishaho, turafise ibindi biganiro duba ducisha ngaha utuntu n'utundi, tukavuganamwo impanuro n'inyigisho z'ivyerekeye ubuzima muri rusangi, ingene umuntu yokwiteza imbere, ingene umuntu yogwanya iki canke kiriya, mugabo bidatumbereye novuga ngo igisata c'amagara y'abantu. Hama turafise n'ikiganiro citwa igitondo gishasha, dusangiramwo namwe ijambo ry'Imana ryo mu gatondo rikaba impamba y'umunsi. Turafise kandi n'ikiganiro citwa umutsima w'ubugingo, aho tuba dutumbereye gusangira namwe inyigisho za Bibiliya, inyigisho z'ijambo ry'Imana. Ibyo byose igihe umwanya udukundiye, ivyuma bikadukundira, n'amagara akadukundira, duhora tubibashikiriza uko bukeye uko bwije. Si kenshi hacamwe umunsi ata video nimwe igiye ko muri bino biganiro byose tubabwiye. Murumva yuko rero ari biganiro bishobora kubafasha, bishobora kubagirira akamaro. Turabahaye kaze, mushishikare kubana natwe. Ivyiyumviro vyanyu, intererano yanyu mubidushikirize muri commentaire, canke muciye kuri izo nimero za WhatsApp mubona mu mwidondoro wa video, description de la video, canke mu mwidondoro wa chaîne, description de la chaîne. Naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha, mwari mutaramenya na jewe Janvier Manirambona.